Kubona ukwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura gusigaye arakayobera abahinga ngo hari hakwiye ko ingendeshwa z'amapine abiri zidakoresha igitoro ariyo makinga zorekugwa gushika mu burere bw'igisagara kugira ngo isahereze igikorwa cyo kwiyunguruza. Ayo namasabo y'abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura aho babona ko igarukanwa ry'amakinga mu gisagara hagati ari wo muturama. Ino munsi ikwiyunguruza kw'abantu kuraremereye cyane. Ubu tumaze ikintu c'indwi zitatu dufise ikibazo c'igitoro. Nk'abavyeyi rero nibagira ico bakoze bongera bibuke iki kinga ribaho kugira ngo ino munsi umuntu yiyungunganye mu gihe igitoro atakiriho. Mu bisanzwe rero muri iri kena ry'igitoro ayo makinga burya iyo babara abandi bari guca bahenga kibuze bagaca bayashira mu ibarabara agasahiriza bene igihugu. Ubukene bwaciye butera buke bukaza buke ari naco gituma ubona uno munsi ibintu biguma bizimba ku mwanya ukiyumvira ivyari byo ukabibura, kumbe biva ku kwiyunguruza guke kw'ibintu n'abantu. Muri make rero muri iri kena ry'igitoro bari bakwiye kuvuga bati kubera ko tubona ikibazo c'igitoro kitariko kirakemuka vuba, reka bamakinga n'amamoto n'amabajaji basahirize muri iyi miduga mikeya ihari kugira ubuzima bw'abene igihugu bandanye. Uyu n'umudandaza w'imboga n'ibindi bijanye afasha imiryango iherereye muri quartier asiatique. We abona ko mu gihe amakinga yogaruka vyotuma batubura umukanda kuko iruhande kugira agatahe ataho gahagaze inyungu yose yongobera mu nzira kubw'amatike y'umurengera bariha ubona ko babirangurira kure. Mumenya ko kuva ingingo ibuza ingendesho z'amapine abiri canke atatu gushika mu bice bimwe by'igisagara ca Bujumbura igiye mu ngiro, ukwiyunguruza ni kwagiye kuroroha kuko iruhande y'iryo hagarikwa n'ingendeshwa zifasha kunguruza abantu zitariko zoroherwa muri iyi minsi kubw'ibibazo vy'ikena ry'igitoro.